Bakunzi b'ishami BMBC twabaramuje twifuriza kuririmo musanzwe murimwo. Rero hano no kuvuga yuko dusanze abakozi b'ishami BMBC bari kubikorwa bariko barangurira imirimo hari amashine kandi ibindi bintu vyinshi biriko birarangurirwa hano. Rero dushaka uno musi tuganire numwe mu bajejwe ibikorwa hano gatumusabe kwanza imbere ya vyose yidondore hama tubwire uko ibikorwa bimeze. Turamukije mushinga nahe. Amahoro neza, jewe ndi Engineer Jonathan Interetse, ndi umwe mu ba engineer batari bake basanzwe bariko bakorera mu ishiramwe BMBC, aho dukora ibikorwa byo gutegura imigambi haba mu kugira ivyigwa byose bishoboka kugira ngo umugambi ugende neza, kugira ngo bimere neza. Ibyo bikorwa rero turavyiga hanyuma tukanabikurikirana haba guhera mu biro ndetse no kubishira mu ngiro nkuko mubibona badusanze ngahanya tuko turakora aho tuko turakorera ibi bikorwa nkuko nyene bisanzwe biko biragenda. Yego Jonathan, turashimiye cyane kuba mu kwidondo nitubwiye n'ibikorwa hano kubirarangurirwa. Mbega byatanguye gute? Turabona yuko hari mashini benshi yo mu modoka ariko ratura yanaringaniza, byatanguye gute? Amuntu hoho yifashe gute? No kuvuga nimba mudukurikirana uko bukeye uko bwije ku mbuga zacu ngurukana bumenyi, mwarabonye mu misi heze tubereka igihe twari twagendeye iki kibanza. Imbere yuko tukigendera twararonse iki kibanza, twararonse iri tongo bisanzwe riri ahanyene muri iki kibanza muri quartier Miroir, abandi bashobora kuvuga ngo ni mu Kiyange. Ego twararonse rero iri tongo canke ino parcelle, turaza turarigendera, mwarabibonye tubicisha ku mbuga ngurukana bumenyi. Bijya rero ntiyari amajambo gusa, tukiza kurigendera kwari kugira ngo tugende duce dukora ivyigwa byose bishoboka ndetse tunatunganye ibicapo by'ibikorwa tugiye gukorera muri iki kibanza. Ego ubu rero twaje ngaha ku mirimo inyuma y'ibikorwa twari tumazemo imisi turiko turakora ku biro bikuru bijanye no gutegura, kuko umugambi iyo uteguwe neza biraheza bikagenda neza. Nico gituma tutameze nka babandi ngo zindukana ngo amakamba n'amanivo ngo hama ngo muze ngo ndabereke mu nyubakire. Oya, iyo turabanza tukiga neza tukaraba ibijanye n'ubuhinga haba mu bukomezi ico kibanza tugiye gukoresha, ndetse tukinjira no mu bindi bisata bijanye novuga n'ubutunzi, tukamenya ati mbega imigambi ishoboka ku rugezo kuburyo bungana gute. Ego Jonathan, turabona hari amashini, hari amamodoka, hari abantu ngaro ko bararinganijwe. Ubu twuva muri Mukoranye nyabaki. Ubunye ibikorwa turimwo ni ibikorwa byo gutunganya neza iki kibanza, kuko ikibanza kiba gikeneye nk'iki ni kibanza kinini ya gose nkuko mukibona, ni kibanza kinini ya gose, amahegitare menshi gose, ama are menshi gose, hafi hegitare. No kuvuga turategura kugira ngo umukiriya wacu canke umuntu agomba kubaka inzu agire assurance ko ari ahantu hakomeye. Urabona hari igihe rero kibanza usanga kitameze neza, bigasaba kwanza kugitunganya kugira ngo umuntu agiye kuhubaka amakenga here. Kandi ahanye ni kubera ari hanini, harabamo n'igikorwa cyo gushiramo amabarabara. Harabamo igikorwa cyo gushiramo amabarabara kuko ahanye hazoba hubatswe inyubakwa zitari nke, hazobatswe inyubakwa zitari nke kandi nziza, bivuze ko hategerezwa kuzoba hariho amabarabara abantu bazocamwo bariko barataha mu mihana yabo, bazoba bari imihana myinshi. Urakoze cyane. Nyuma y'icyo gikorwa acakurikira iki? Inyuma y'iki gikorwa rero turimo, igikorwa gica gikurikira nuko duca dutangura ibikorwa nyezina byo kubaka amazu. Byo kubaka amazu mbere novuga ko kubijanye n'abakiriya bacu hariho abatari bake baramaze kwiyandikisha muri iki mu bashaka no mazu, kuko ahantu ni heza. Ni tongo duvise muri parcelle muri quartier nziza, quartier isanzwe yegereye ndetse n'ikibuga c'indege ca Bujumbura. Bivuze ko naho uzobuje wiviriye mu mahanga ufise inzu yawe uje mu karuhuko mu gihugu c'amavuko, nta ngorane uzogira kuko ni hafi y'ikibuga c'indege. Ni nko gukorokera ku mbuga. Urumva nkaho nk'umuntu atariyandikisha novuga ko ni nko guhomba, kuko ni na quartier itekanye, quartier igendeka kuko aho amabarabara asanzwe ariyo, no kuvuga ni quartier iri viabilize.
isanzwe viabilize. Abakiriya bacu abari mu Burundi abari mu mahanga ubasaba iki? Je cyo no basaba nuko boshishikara kwitura BMBC. Kuyitura nako no kugira no kwiyandikisha. Kwiyandikisha kuko biramaze kugaragara yuko atamakenga kihari ku bantu bakorana na BMBC ndetse n'ibi bikorwa tuzadukora birabereka yuko atari entreprise yo kumbuga ngurukana bumenyi gusa. Kuri ngurukana bumenyi ni kugira ngo tubahe amakuru hama tubabwire ibikorwa turiko turakora mu bimenye, ntagire rero uzovuga ngo ntiyabimenye kuko turagerageza kubibaha aho muri hose. Hanyuma ikindi nogendera ko sinzi ko hari kandi kazo ufise imbere yo kukambaza, ikindi nogendera ko ndababwira iki kibanza tuzocubakamwo inzu umuntu ashobora kugura wenyene akabamo wenyene n'umuryango wiwe, kandi iki kibanza kizokubakamwo n'amazu abantu bashobora kubamwo bimwe twita appartement, usanga hahuriyemwo imiryango irenze 20, 30, 40. No kuvuga ni umuntu aho umuntu wese azisanga, ku muntu wese afise umugambi wo kuronka uburaro, aho bisaba ko kandi tugendera ku murongo w'umuvuduko igihugu cacu kirimwo uko abantu bose bagira aho baba heza kandi hatunganijwe neza. Rero nta kwitinya ni ikaze cyane amazu meza yubatse ku buhinga novuga bugezweho, kuko muri BMBC natwebwe turajana n'ibihe, muri BMBC turajana n'ibihe tugakorana n'ibihe. Aha ano mazu azoba afise bya bindi twita ubuhinga bugezweho, kuko urabona tutajanye nabwo byo tugora. Namazu azoba afise ikoranabuhanga bimwe bya internet, ntuzoba ukenewe rero kwirigura genda nka bya bindi bagira kera mu mesha makuru, nka bya bindi bagira kera ngo ngiye muri cyber, aho wasanga internet uyironka ku birometero nka 5. Oya, muri aya mazu rero uzoba ushobora kubikorera muhiri wawe. Ndakuvuga n'amazu meza no babwira, ndetse ibicapo mwarabibonye, ibicapo by'aya mazu no gerageza kubacira ku mayange nk'ibizoba biri indani, n'amazu ateye imbere gose, ibigikoni ciza, aho ushobora kuba n'umuryango wawe mumerewe neza mu mutekano ntangere. Rero umuntu niyo kwitinya kuza kugura muri ano mazu. Abantu rero bo twitura bakitura BMBC, kuko iyo wituye BMBC ugakorana natwe n'ahantu uronka umutekano, niyo uburyo bwawe canke amafaranga utegekanya ku mugambi runaka umenya ko ari mu mutekano ntangere, kuko si shirahamwe rishingiye ku muntu umwe, ni shirahamwe rishingiye ku migwi myinshi y'abantu. No kuvuga haruhande ya twebwe aba engineer bisanzwe turiko turakora ibijanye n'ibi by'ubuhinga byo kubaka, hariho n'abandi bari mu kindi gisata kijanye no gutunganya ivy'amafaranga. Urumva si y'amafaranga uzovuga ati ndaha mu engineer atava yibagira ayakoresha ibyo atategerezwa gukora. Oya, igisata cyo gutunganya ubutunzi bwanyu kirahari kandi bikurikiranwa neza. No kuvuga ku mpande zose, haba ari mu by'ubutunzi ndetse n'ubuhinga, ibisata byose utwituye muri BMBC biragenda neza, ubu uri mu mutekano udasanzwe. Tubashimiye cyane bakoze ibishami BMBC, uramana mutukirana kandi gukorana natwe, tubahe ikaze gushobora kuza kwiyandikisha kugira ngo bisho kuronka bimwe mu bibanza twe turatunganya, haba kino eka n'ibindi byinshi ko turatunganya mu gisagara ca Bujumbura eka no hagati mu gihugu, kugira ngo bisho kubakira inzu mwifuza. Tubahe ikaze muje muri benshi, nyaragase usanga ibibanza bitarahera. Iyo mwubatse ubake neza na BMBC.